banagarukanye witwa Daniel Ceballos nawe yaje kubakina kwari nko kubugarura ritme muri runo rukino igisira kimwe gusa kuri equipe yitwa Real Madrid nabigaragara ko nibajije hari itandukaniro two kuyumvira kwa Real Madrid ku mugora ku munsi w'ejo yarifiswe na David Ancelotti na Real Madrid tumaze iminsi turiko turabona ya papa we Carlo Ancelotti. Icambere je manza kugaruka mu biharuro nivyo c'était un match compliqué, un match piège kuri David Ancelotti turavye contexte yakinyemo kuko sinibaza ko ari jambere dirige match wasavye papa wawe cyangwa Kumenyereza mukuru ko kurekera ukasira responsabilité za match bicijana kwijana ugaca wisanga uronse carton rouge ku munota 38 nivyo wamaze kuronka igitsindo ariko kandi yo carton rouge ironsenze Kylian Mbappe watanguje ugateye ko asubira bandi Vinicius Junior match yagukomeranye urumenyereza byari gushoka ko David Ancelotti match akwitwa nk'imvura y'ibitsindo tutitaye kuri adversaire bahuye abantu bagacavuga ngo bwa bundi Madrid nta mumenyereza agira kabiri fise mugabo qualité de gestion bwa mbere y'uwitwa David Ancelotti ino match yanyeretse ko David Ancelotti ashaka kumwe mu bamenyereza beza kuko atanguye kumenyera kuba kuri zino pression buriya pression iri kuri se diga byinshi baricara karati equipe tugomba kwitunga gute turavyiga ko muzo gatanu twabigarutse tuvuga ati niki David Ancelotti gitumye bwa mbere asaba papa we ko yomureka kasire ijana kwijana ino match kabiri eske ni yabimurekera araza kutwereka iki muribuka ko twagize deba ku munsi wa gatatu turavuga ati mbega hagati ya Vinicius na Mbappe haraca yicara nde nimba by'ukuri David Ancelotti abona ko ari ikibazo gukinisha Mbappe na none witwa none umusore azwi izina rya Vinicius Junior yaje kuba afata responsibility avuga ati hagati mu kibuga Jude Bellingham tiye fatigue kuko noifata ino nko kumuha report cyangwa kumutegura mu mutwe kugira ngo aza umwe mu bakenyi bitezwe cyane imbere ya equipe ya Arsenal kuko urazi ko no muzi nimba ari kintu Madrid bitakaje hagati mu kibuga igogwa cyane no gutakaza energy utwa Jude Bellingham bigaragara ko numwe mu bakenyi bakiriya match kuri tipe hejuru nibarwe DDB alafe ushaka umukena muri prolongation bahari ubona umenga siga agenda yigwa ko mugabo Jude barikara gukirira ibaro Jude Bellingham yakoze gestion yiwe nziza ariko kandi akora no kuri detail yo gutangura kwereka abantu vy'ukuri kibazo Mbappe na Vinicius cyo bagihari atanguza Mbappe Vinicius kugateka kasubira abandi kandi abona ko yagenda gukora ama remplacement maze kuronka carton rouge nubundi Vinicius isanga mu kibuga na Bellingham mugabo bamaze gusora witwa Rodrigo Goes na Kylian Mbappe yamaze kuronka carton rouge nanabonye nabagiye baragaruka no ku yaro vya Ardagure n'ibindi bigiye bitandukanye Madrid shobora kwitatsinza ibibazo ibitsindo byinshi mugabo mumve ngo yari match iri ampe compliqué kuri Real Madrid nubwo hari kuba Carlo Ancelotti bafise mu mutwe kumva ngo twakoze imimenyerezo yose tuviza Arsenal kuko urugendo rwa Instagram z'abakinyi bose ba Real Madrid bajeje match bacandika kuri stories zabo ati see you on Wednesday ati tubona ku munsi wa gatatu David Ancelotti bigarutse ko muri conference y'nyuma y'urukino avuga ati gutsinda runo rukino vyadwaye icizere cyo ku munsi wa gatatu wanashaka mu kibuga ca Deportivo Alaves ngira ngo abakurikiranye urukino babibonye ko hari bamwe mu bakunzi ba Real Madrid bari bazanye ivyapa bivuga ngo turifuza remontada ya 4-3 wanashima na Rudiga agiye guserebura mu mafana bababwiye ati ibintu vya remontada n'ibikini ndige bitandukanye rero ngaruka ku buryo bwa mbere match yarigoye kuri equipe ya Real Madrid nimboro nsinzi kudo chapo kuri Madrid yabuze insinzi iri muri condition nziza gusumbitse ko nta kintu nakimwe nk'ubu cyo tumusigurira uburyo batakaje imbere Espanyol kiriya gihe cyo tumusigurira uburyo batakaje facilement imbere ya Valence cyo tumusigurira uburyo batakaje facilement bakananirwa gukura amanota 3 imbere equipe nka Osasuna Pampelona mu rukino rwo gusubiriza n'ibintu bitari justifiable ugacumbwira ko waronse 3 kwa Deportivo Alaves wabasanze muhira uri kuritegurira kumva ko uzogira remontada umenyereza zispendi ukaronka carton rouge hakiri kare cyane David Ancelotti karasira responsibility ya 100% ya match yiwe bwa mbere mateka ya equipe ya Madrid kandi papa wiwe yarahari yari gushora no gukorera nawo kuri telefone cyangwa communication n'ibintu bitandukanye kuba baronsa na 3 jewe ku bwanje Madrid bansigiye intention yo kumenya ngo bafise objectif ya ariko kandi message jewe nsigaranye wanashima inyuma yo kwiruka kuri La Liga bakibona ko bigishoboka kuba baronse 3 ko byashoboka ko iyi match bayirata bakaja kwitegura ivya remontada mugabo bamaze gusana bavuye inyuma y'amanota ya La Liga kuko Barcelona yari yatsinze bo bakinye bazi ko batsinzwe Barcelona itereka mu kinyaca amanota ngahe ndwi yasigaye inondwi byari kuba bisa nibiheze bashoye kujera iyo pression yo kutava inyuma ya La Liga bajera pression y'umumenyereza yitwa Karim Mushasha bajera pression ya contexte ya match yo kuronka carton rouge bajera pression yo kubandanya mu mutwe psychologiquement baviza equipe ya Arsenal ahantu mugabo yitwa David Ancelotti jewe ku bwanje
iyo ari gutakaza urukino peu importe situation yabayemwo peu importe icari kumbwira ngo ni ryambere amenyereje equipe ya Real Madrid ari nk'umumenyereza mukuru utsinzwe na Deportivo Alaves witwa Real bagomba bayihaye Luka Modric nta excuse nto yizihari mugabo kandi Luka Modric nyene bayishize en danger en fonction ivyo baba bariko baramwiyumvira ko baplanifia uba wisize en danger mugabo equipe ya Deportivo Alaves itsinze Real Madrid nta excuse nto nyogomba gutanga imbere y'abantu je nagarutse kuri kuko mwarabonye ku munsi wa gatanu twagiye turavuga kuri list do base ashobora gutanguza ni nayo yaje kubatanguza nta mukinyi n'umwe yabuze Arda Güler yatanguye urukino mugabo ugiye kuraba statistique za Arda Güler muri equipe Real Madrid umwana je ndemera kwa Zibaro mugabo bivanye n'uburyo equipe iri kwirabaho Arda Güler ntabereye gukinira equipe agombaje kuri context bakinye mu rukino Arda Güler yabaye mwiza nta kintu na kimwe yatanze kuko reka tuzane ibiharuro ufate context ko twanzwemeranye match yari match goye ko rega match igomba kugora mu gihe okay fata none azade fata wevali wabandi bakinyi batangwe basazora batire kwa Madrid ubevaliwe ku bice nka 50 kwijana bo batanze bingahe none reka wibuke ko Arda Güler bwa mbere muri context ya match goye kabiri bariko barinsista zitirere muri equipe siri mu backup do premier class ofete kibazo jemba ngira uno munsi ni kimwe nagaruka ku munsi wa gatanu equipe Real Madrid urabizi ngo hari hakajagari hagati y'abo bastar bahari ndavuga Vinicius Junior ndavuga Kylian Mbappe ndavuga Jude Bellingham ndetse na Rodrigo Goes hagati ya Vinicius Junior na Kylian Mbappe harimo kutanywana kandi bitariko biragaragarira amaso ya buri muntu wese atari umuntu aramupira w'amaguru ukabona ngo mu kibuga cohesion yarabuze mugabo hanze nta ntambara ihari fata bisiguye ngo no munsi nimbuzi ko Vina aza kwicara ugakina na Deportivo Alaves nivyo ntiyarabizi yuko Kylian Mbappe waza kuronka carte rouge mugabo kandi zima muri carte Kumenyereza no kugwana n'ivyo vyose uhura navyo muri match ko byose birimo byose uhura navyo muri match uno munsi nka Arda Güler stira kinamwo n'inguvu atanga mu kibuga n'ivyo equipe ya Real Madrid bishaka igaca yisanga iri kwikina muri context basigaye ari 10 mu kibuga umwe yamaze kubavamo hakaba havuyemo element iri danger gusumba izindi zose muri equipe itwa Kylian Mbappe niho hanagiye kubonera ibiharuro vya Arda Güler nico gituma jewe mvuga vyabaye biba atari kubera we yabaye mubi ahubwo vyabaye bibi selo n'ivyo akina na context equipe yaje kwisangamwo inyuma yuko Kylian Mbappe amaze kubaronka carte rouge nako kantu wemeranye kuko umwana yakinye 63 minutes yakorewe amakosa ane yatakaje imipira 3 muyo yakoze ko yagiye muri duel 8 aganya 5 ukuvuga ngo 5 ku 8 yagize dribble 3 akunda imwe 2 ziranka yatanze imipira miremire igera kuri 3 yose yashitsi yija ukuvuga ngo 100% yatanze imipira 13 yageze yija muri 14 yari karatanga vuga ngo 93% ya precision de passe kuri Arda Güler ku mipira 25 yakoze ko mu minota 63 ya Kenya kuri context y'urukino Arda Güler si mubi ahubwo naje no mushije gitsindo kimwe abari kuri YouTube barabona ku ifoto iki gitsindo gushicira gitsindo ciza ku pass witwa Antonio Rudiga umupira yawubuze aba bana rega hari ikintu cambe iyo aje mu kibuga banza munarabe niveau de confiance muri bimeze gute arashobora gushika gitsindo kidahushwa kubera iki muri we bwa mbere ari cizere yatakaje bivanye n'uburyo ari karafatwa muri equipe twese turabibona ko abana bo kwa Madrid aba backup yaba na Hendrik ari giye kuri bande tushikavuga ngo mbega ubwo sinaje kuraba amatari Madrid uwo rero iyo umushize mu kibuga psychologiquement agomba kumutegura aka kantu rero niko je ndiko mpagararako uno munsi turamaze kubona iyo Hendrik bamushize mu kibuga turamaze kubona umwana yitwa Arda Güler bamushize mu kibuga kuko Brahim woje ndamufata nkayo batitirere nta kibazo na kimwe equipe yahura nayo Brahim ndamuharura mu batitirere nubwo atari umwanya wo gutangura tawufisi jaba backup mfatire kwa bana babiri Hendrik n'umwana yitwa Arda Güler ugiye kuraba context iyo ariyo yose Real Madrid yo kwisangamo ufise Hendrik mu kibuga ubufise icizere cyo kumenya ngo a chaque fois tuza ko turiko turasufra Hendrik arasufra a chaque fois tuza ko turiko turakina Hendrik arakina mugabo kuri Arda Güler a chaque fois equipe iza gusufra 0 aratakaye mu gihe equipe iri kwirakina fise ball umwana ameze neza bisiguye ngo Arda Güler na style Real Madrid kinamwe inozeziye nibihuye uzurabe niyo bamushizemo equipe wanashaka iriko bariko bakina bakwiye mugabo bariko bakina equipe yabafashe ndibuka match bamutanguza mu kibuga ariko bakina equipe ya Liverpool urarondera ikintu umwana ariko arakina mu kibuga kubera equipe Real Madrid ikinisha ibintu bisaba inguvu garandi rero detail twagarutse ko turavuga ngo mbega ubwo David Ancelotti niyo banegura uburyo bw'imikino bwa Madrid kuko no munsi nimba Arda Güler tuzi kwaza umupira
akaba ari karazira ububi bwa Madrid idakina ivyo Arda Güler akina tukabona ko n'ivyo Arda Güler akina Madrid ikeneye kubikina kugira ngo yitwe equipe y'igitinya ariko hagati y'ivyo Arda Güler akina n'ivyo Madrid ikina Güler ni agomba gukina ivyo equipe ikina se equipe igomba gukina ivyo Güler akina si equipe igomba gukina ivyo Güler akina mugabo no musi turarusha n'imikino ya Real Madrid na muntu natari ko Arda Güler dushaka dufata ko Arda Güler tari muri Madrid na muntu atabona ko ibintu Madrid iri kirakina muri kino gihageze igiye ko bihinduka equipe ikaba equipe ikina erega dufata karorero tuvuze equipe ikina zoze ndizo ba Barcelona gutembereza umupira zoze ndizo ba nka Man City ya Pepe canke nka Bayern Dominique ya Vincent Kompany oya na Liverpool ikina Liverpool akina gutembereza ibaro igatsinda Liverpool nizo bivize position ngo ya 70 ya 80 iri gutsinde oya mugabo urabona ngo Liverpool iwe na West Ham urabona ko Liverpool yakina West Ham mugera Madrid no munsi irashobora gukina Armeria nubone ko ari Madrid yakina Armeria kandi akwereka kana ubona ko ukuntu utanzakaro kwa Liverpool uno musari abantu baba bafata umugabo yitwa Ryan Gravenberch akora mu mediateur w'igikoko muri equipe Liverpool Ryan Gravenberch niwe muntu akina ibintu nk'ivya Hendrick birimo kwitonda mugabo technique nk'ivya Güler bambe nk'ivya Güler plutôt birimo kwitonda mugabo na technique nyinshi kandi wafise nizo fata ibintu vya Gravenberch kiriko kiramugira mwiza niki ari kumwe na McAllister wishoka ari kumwe na Soboslai wishoka kandi na equipe irakina kandi na equipe muri rusange irakina mugabo rero Madrid kiriko kiricagura niki umukinyi football wiri base cyane kuri technique akeneye hano bakina gusumba hano bakina ibintu biri mechanique mugomba mukina ibintu mechanique mugabo bihurizeko erega kwa Real Madrid no musi ntaje collectif abafise none je collectif iravaye mu gihe equipe deja ta 11 de départ bagomba bagire uno munsi le 11 de départ tubafise tuwa dependa ku mugabo yitwa Vini na Kylian Mbappe tuwa dependa kuri Kylian Mbappe na Vini gusumba abandi bari bose cuharura rero ivyo ariko baraduha mu kibuga ino sezo ni ibintu bidashemeye biziguye ngo aho system doje ko equipe Real Madrid tabereye naho haza gutumanga nimba nzoza na Arda Güler ndabiziko ntamuzanye aje gutomboza Razibar mugabo sero nivyo equipe iri kwiramba muri rusangi Güler ngomba kumona nka mubi mugabo je ikintu nemeza le message est passé ubutumwa bwatanzwe kandi buri wese yaburonse ubutumwa bwatanzwe ko ibintu bwa mbere Madrid iri kirakina bikwiye guhinduka kabiri ubutumwa bukomeje gutangwa David Ancelotti ko nawe numwe mu bapinga ivyo Carlo Ancelotti ari karakira gute uburyo equipe ikora muri yose kuyobora equipe ko avion uno munsi tugeza ahantu ni nk'i context iri kwa Barcelona kugira zo bone fatara 11 minota 5 mu rukino wumva ngo urukino zoba rutsinze 4 canke 5 uno munsi tugeze mu mwanya atari wo kugerageza tugeze mu mwanya wo kuvuga ati nimba twaratanguranye urugamba aho rugeze tukiri kumwe rwana mpaka ruheze kuko ni naza kurorasha imbere ya equipe ya Arsenal ngo ngiye kuruhurira Vininza Arda Güler Arsenal iraguheje mu minota ya mbere ariko sezo kivyo bibiriko niho handi rero ndiko ndakubwira il faut voir mgana na profil ya equipe bari kumwe profil ya ko Araves ni profil sanzwe mugabo no ni equipe no umwe wese yogerageza kubrikora ndetse no kuyumvira ibindi bintu gusumba ikintu cya vyumvire ko equipe ya Arsenal ko amanota agera kuri 3 none kuna munsi ku match ya Barcelona iri kwiyakina na Cedric Ganes ntiyari urukino rusanzwe mugabo nta kintu kimwe cyari gutuma Afrika avuga ngo fata itangura mu kibuga Lamine Yamal canke Rafinha ruhuke mugabo kandi twabonye ko bon nivyo rurukino rwabayemo tactique nyinshi performance y'abakinyi iri hasi mugabo ukabona ngo Barcelona basi ibi bintu biriko birabi vyabo nta gihunga avuge ngo baratakaje match canke ngo bakije match mbi kubera Eric yatanguye mugiye kwa Madrid turiko turabona ngo urananirwa match ya UD Almeria urananirwa match ya Cedric Ganes urananirwa match ya Deportivo Alaves abantu bagacaga ngo wayinaniwe kubera Güler yatanguye uside tout simplement carton rouge Kylian Mbappe baze ko equipe yitwa Real Madrid yatembereje umupira ku 56 bo bagerageje Araves yabasumira gutembereza umupira bagerageje ariko ikintu cadre talent kwa Araves zatumere mu izamu ry'umugabo witwa Thibaut ikintu kiza kugaragaza n'ubundi ko Madrid performance yabo cyangwa uburyo bw'imikino bwabo bukwiye guhinduka nimba Barcelona musi yagezaho utotsindwa ngo nuko Torres yatanguye utotsindwa uvyagirize Eric Garcia yatanguye utotsindwa uvuge ngo wasambuye ngo axe central yahoramo ku Barcelona ni ngo azanye Rojo utotsindwa ngo nuko Gerard Martin kuko yamaze gutora intumbero ndiko ndago example Gerard Martin afite match yatanguye uno munsi wanashaka ni uno munsi Eric Garcia yatanguye match Torres aratangura match uno munsi wagiye tubona Szczesny Penya bagenda bare ngo Barcelona batsinzwe match uwo munsi babaye babi batsinze match uwo munsi bari kuba botsinda mu gihe Real Madrid no munsi igikonfirma ko equipe atakwezyo canke itari mu bintu byayo ino saison iratsindwa match ukagiriza Güler yatanguye iratsindwa match ngo iratsindwa match ngo wabuze naka ize equipe hano ziriko ziratanira uno munsi Barcelona turafise Lamine Yamal mwiza turafise Rafinha mwiza
turafise Pedri Gonzalez turafise Frankie de Jong dufatire kuri izo mazina Pedri wana Frankie wana shaka tumukuremo dufatire kuri Rafinha dufatire kuri Lamine Yamal dufatire ku mugabo witwa Pedri Gonzalez musabe exploit individuelle ya indiza guheka equipe ntayaguha oya Madrid nibasubire mu bintu mugabo rero Madrid ikintu cambere cyo tuzi collectivité yanse turaza gutuma Vini genda usambagura equipe yari yose kandi birashoboka turaza gutuma Kylian Mbappe genda usambagura equipe yose Jude kandi birashoboka mugabo kwa Barcelona bashingiye ku kintu kivuga ngo Lamine Yamal bamwiza utuma ubwiza bwa Rafinha buboneka nawe Rafinha bamwiza ku buryo ubwiza bwa Lamine Yamal butaza gupfa ubusa ngivyo rero kuri equipe yitwa Real Madrid yabonye intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa ku ruhande rwa Atletico Madrid bondi kubarindira muri nojoro barakira Real Valladolid ya barakira equipe yitwa Real Valladolid tugira abantu ko turi kumwe na Yeretse Burundi mu mitwe miza cyane bafite nka Fangasti Fanga Gingembre Tangawizi Jus de Passion de Catrotte Jus de Nanani indi mitwe bigitandukanye harimo na Keza Drink Tibutse reko ibanza vyiza byo guteramiramo bitujere mu resto Fangasi mwakigwa n'ingumi n'imisore bakeye ari kandi n'ibikoni vyiza cyane umuntu wese yiduraguza mu bijyanye no gufungura kwa kunda kandi ngino murarasanga ama ecran pra meza abereka ama match kezo kumenyesha reko ahantu uri ariho na cyane cyane ko benshi kino gihe bayitirira uzusanga iryo jambo resto Fangasi ganditswe mu ndome zisomeka nico kibanza rero cyo nyine mu resto Fangasi cyo guteramiramo kandi ibintu bigeza bikagenda neza cyane mu gihe kandi muri Dream House mwasanga buri gikoresho cyose electronique yaba amatelefone meza cyane bwo kubwishi bwe utandukanye ndetse n'ama accessoires ya ama pochette meza ama blendage ma smartwatch ama écouteurs sans fil chance avec fil ama routeur meza ama chargeur meza ndetse n'ama modem murasanga kana ama camera de surveillance meza ama casquette meza n'ama airpod meza Dream House rero murasanga ibikoresho byose vyiza kandi vya original ibikoresho vya electronique atandi mu bisanga tare muri Dream House bakaba bakorera muri Dompero ya Kera hepfo ya CCF imbere ya Régie des Eaux bureau commercial ndetse no ku agence yabo nka Econete Siège Econete Avenue de l'Amitié ndetse no kuri Limited Big Shop munsi ya Posita ushobora kandi no kuhamagara kuri telefoni yabo 69 ubusa gatandatu 69 06 06 06 mu gihe kandi no kuri Facebook yabo uhabasanga bitwa Dream House Burundi ronka amatelefone meza rero uyaguriye muri Dream House tugira abantu kandi kugenekerezo bwa 27 hari urubanza rukomeye cyane rubarundiriye kuri Centre Technique National ni urubanza rudasanzwe la fois parce ko turaryoherwa mu gitera